nishiyora hano rushabra shanda rushivyo nusagorana lambare na Warutamye kuga televiziyo niko ndarabiyo film iraryoshe iraryoshe cyane. Okay, je ndarushe bya danje ariko rero ndagufitiye amakuru numva nturyama ntakubarira kubera ko arashushe. Ubonye iki kumengo kirakonejeje arashushe amakuru arashushe. Nukuvuga mvuye mu kazi naciye kuri wa mukorere dukorana Mr. Khan. Urazi ibintu nabonye mbaza ati wasanze iki? Urumva nageze kwa Mr. Khan ngiye kumuraba tuvugana nyine iby'akazi bisanzwe. Nsanga wa mukobwa wacu Angeli. Kuki? Aha. Angeli. Angeli kwa Mr. Khan nagiye gukora yiki? Nagezeyo ndumigwa. Ahubwo mbwira ati wabonye iki? Wasanze mu biki? Ushatse kuvuga iki? Je ibintu nabonye n'amaso yanje. Byanyitse ko umukobwa wacu yakuze. Kandi rero usanga twaratumubanira tukibaza ko imyaka y'itaragera ibintu nyine byagutse. Ariko kuba umwana yakuze kera. Natwe bavyeyi dukunda kubona umwana tukabona ni muto. Kubera kurabona abantu nitumeze nk'ibikoko burya nk'impene zozo impene ntizinyegeza iyo yakwije imyaka. Agahene nk'agasuguru kakwije imyaka. Kabonye kagenzi kako kararira karaboroga kakakirukako ahantu hose. Rero nkajya ari gusanga nawe yarageze mu biro ntitwabimenya agahebebeza kwa Mr. Khan. Ariko rero nca musanga ashire dukure blague kumengo birakuryoheye kuba uri kuravuga ko Angela musanze kwa bakani raba Mr. Khan n'umuhungu mukuru Angeli nawe n'umwana w'umukobwa kuba wamusanzeho hoho nta n'ikibazo byaguteye nyine uri kumuvuga nyine bikoroheye uri fier nabyo ukugeza nawe mugeranya n'izo mpene uri kuravuga. Uramenya umwana wanje yashobora no kuja ku bandi bahungu ba Afrika ariko kuba namusanze kwa Mr. Khan vyikoze jene Imana yabikoze ko Mr. Khan ni mukorege dukorana kandi ubona ubuzima ni sawa imana wanje ntiyobaho neza se company wa ibyo bintu sinabikubujije koko nabikubujije ntugafata urukundo ngo ushaka kurigeranya n'ibyo bintu by'imitungo wanga amafaranga ngibiki ibyo bintu nta hantu bihuriye saba kubanjira ibyo shikagakunda kandi ni vyiza. Ikintu kiri kumbabaza gusa n'intambara umwana wanje agomba atangure kugwana biga kuja mu rukundo n'intambara mu zindi. None wewe rero wewe wa mu ntambara kwera je ndagukunda wewe rero waje mu ntambara ntiwaje kurongogo. Reka nje gukura impuzu ndaniyogere waje mu ntambara wavuze ko waje kugira amarira n'umubabaro bizohezwa no kumvikana ndi mu mwijima simboniyo nja nkaca nibuka cagihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo. ndagusaba ikintu kimwe uwo ntiza ikiganza cyawe please. Wow baby ndakubwira ikintu you are so beautiful. Thank you. I don't know how I can tell you, but umbera mwiza cyane. Ari amajambo nkeneye kukubwira nubwo mbona umengo imvura ari nyinshi cyane ariko j'espère ko uzakunyumva.
she ikintu kindyohera cyane nuko wowe unkunda unzi, right? Urazi uko mbayeho be, mbaye mu buzima bwo kwavura novuga ubuzima bwo kwama nsitara buri gihe. I pretend to be someone cool, ndagerageza nkifata neza, ariko ndazi umufuko wanje urawuzi, kandi ndabigushimye ko warankunze, uzi neza uko maze. Ivyo binyima ubwigenge, binyima kwisanzura kuvuga ati jewe hoba hageze ko ntunga umuryango. Myself birangora cyane kugira nshobore kwigurira cyane nuzuza ibyo nifuza byose. Ubona bizokunda ko ntunga umwana? Ugeze ndakubwira, ndabizi urankunda, ndabizi ko ukeneye akazoza kanje nawe, ndabizi ko ukeneye kuje nawe tugira umuryango, ariko ku bwanje ndabona umengo haracyari kare, be nta buryo turaronka bwo gutunga umwana. Rero nagomba kugusaba ikintu kimwe. Nimba unkunda by'ukuri, shaka yuko shaka ko iyo nda tuyikuramo. Nachafuriza ahantu habe mikoropewe n'ibiki. Gashaka kwina ndumva nwenga mfise ikibazo kinkomereye. Habaye Numva mfise ubwoba ashaka kwina. habaye Urazi yuko boss yansabye umubonano. nani ikibazo? Mfise ubwoba yuko yoba Ray yamubwiye bya bindi byo gukorora inda. Aya boss wacu n'umwana mwiza cyane, nyambuze mu boss dufise mwiza ni kandi rero mba bamusigurira ibyo bintu ukuntu byari byagenze n'ubu nta nakimwe. Mfise ubwoba rero ko ashobora kunyirukana. Ushimira ko bakwirukana? Nta nakimwe ntawe kwirukana sha. Mu boss mwiza dufise nta nakimwe. Shaha nakazi je kare kananiye ndiko ndagakora numva mfise ndo kubona harageze ku mugoroba. Mbe nyine Ray yagiye. Ray ndibaza ko mu makani ya mutuma. Yari yamutuba. Courage ahubwo. Sha wewe bandanya akazi rero nanje ngiye kubandanya akazi hariya. Courage sha. Listen, it's very easy, birasanzwe, urazi turacyafise, we have a future. None tumuvyare tumutware he? Besi ndipanga mu buzima, and you know that. Okay? Pepe ariko biragoye. Nabigoye birimo. Ikintu cyose kiroroshe mu gihe nawe tuzotumvikana. Igihe kizogera, I believe, no, I have a future. Ndizeye neza ko mu minsi iri imbere ubuzima nibwamera neza, beje nawe tuzovyara, kandi uzomvyarira akana keza, siko? Okay. Pepe, azi ko ndagukunda. Sishobora kuhanira icyifuzo cawe. Ariko wabishatse
nta kibazo. That means you are ready. Reka ndagutabike be. Wow, merci. Be urakoze kuba ntaho. Kandi ibi ndabikoze kubw'ineza ya jewe nawe. There will be a right time, we'll have a baby, a cute one. Merci be. Reka tugire cheers. Nubwo bibabaje. Ugarukanye bya bindi nyine. Sabe, cyari ibintu biguma bincanga. Uzi neza Angeli n'urukundo kandi amukunda. Jemba mbona umenga hari uwundi muntu Angeli akunda. Kandi ndashaka no kumubona uwo muhungu uko ameze n'uko asa. Je ndavye urukundo kandi no kuramukunda. Ndavye ukuntu kandi ari umubosi, afise amahera, mwiza, gusa ntagusumbya wowe. Ariko Angela akamwankashaka nimba uzi umuntu Angela atitayeho ni kandi je nukuri urukundo je ruranyobera nukuri ukuntu bincanga. Bebe ndakubwira ikintu kimwe. Burya urukundo rwanyabwo ruragoye gutahura. Umuntu arashobora gukunda impumyi kandi abona neza. Umuntu arashobora gukunda ikimuga. Umutunzi ashobora gukunda umukene. Ni nkuko nawe wahunze ataco ufise. Wowe urabifise. Umunsi wa mbere mbona Angeli, je narabitahuye. Nabonye neza mu maso ya Angeli ko hari indi nkuru y'amayobera, ariko ari inkuru ihambaye rwose. Bebe, reka tubasenge ko ubundi ho narigeze kubyumva. Umuntu araho yigeze kumbwira ati urukundo rwonyine nibwo rwifatira icyerekezo, nibwo rwicira inzira. Rero kumbwira ngo kandi afise ubutunzi, afise amahera, ivyo ntibikora. Reka ibyo tubyihoze kuko ntabwo bituraba. Cheers. amarira n'umubabaro bizohezwa no kumvikana. Ndi mu mwijima simboniyo nkaca nibuka ca gihe unsezeranya kutazosiga. Ndi kwiruka oya sinshika nkarabiyo mvuye niyo ndi bikananira kubivamo. Amour c'est quoi? Je dis, amour c'est quoi?